Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2022 rusaba umwaka wa 2026 kaze nshuti nange bakunzi ba RP ya muri amakuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Amabi yo mu ngo arabandanya gufata umurindi uteye ubwoba mu gihugu. Muri komine Makamba hari umugabo yaraye haswe kwambuga ubugabo n'uwo bubakanye amuziza kurenga ibigo. Muri kino gihe uwo haswe gushahurwa akaba ari karavugwa. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bahamagarirwa kwama bwiteguriye guhangana n'ikiza ca Ebola kuko gitema kigatongora aho gishitse iyo kitavuwe kare. Muri ano makuru muraza kumva impanuro z'umuhinga mu ndwara zibiza, nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatanu mu mpera z'amakuru tubashikiriza ikiganiro c'ibidukikije. Uyu munsi tukayaga kwiropogwa nabi ry'umusenyi be n'ingaruka rigira ku bidukikije. N'andi ni mukanya isase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mukanya n'inkuru imwe mukwaye. Ndasubiye kubaramutsa. Haya makuru tuyahere mu gukosora akadusovye mu makuru yejo haheze. Nkuko mwavyumvise hari umwana w'umuhungu yiga Ingozi apfunzwe kuva kwa 19 Rusama yagirizwa kuba yafashe ku nguvu mugenzi we bigana. Uyu musore twari twavuze ko afise imyaka 14 ariko inyuma y'amatohoza vyagaragaye ko afise ahubwo imyaka 19. Iyi nkuru tukazobandanya tuyibatohoreza. Mu bijanye n'umutekano naho hari umugabo wo ku mutumba Buga zone Gatabo muri komine ya Makamba yaswe gucibwa igihimba cirondoka n'umutambukanyi wiwe mwijoro ry'igenekerezo rya 20 rishira irya 21 Rusama uyu mwaka wa 2026. Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko uyo mukenyezi yahora yagiriza umugabo wiwe ko yoba afitanye imigenderanire n'uwundi mugore wo mu kibano ukekwa gukora icaha muri kino gihe ari karabazwa mu gihe wakomeretse ari karavugwa. Emmanuel Niyunge ko arabitubwira nido. Uyo mugabo yahatswe gushahurwa yitwa Evariste Bigirimana, akaba yarasanzwe yubakanye na Oliver Vumilia bafitaniye abana 8 baba ku mutumba wa Buga zone Gatabo komine Makamba intara ya Burunga. Amakuru atangwa na bamwe mu babanyi b'uwo muryango ashikiriza ko hari haheze igihe kitari gito uri mu matati. Uwo mukenyezi Vumilia akagiriza umunega wiwe Bigirimana ko yoba afitaniye imigenderanire idasanzwe no yundi mugore wo mu kibano. Niho rero hafi saha 6 z'ijoro ryo ku munsi wa gatatu w'iyindwi igenekerezo rya 20 rishira irya 21 Rusama umwaka wa 2026 ababanyi bavyuwe n'induru muri urwo rugo. Ico gihe nkuko makuru RP ifise abishikiriza, Oliver Vumilia yariko agerageza gukata igitsina c'umugabo wiwe Evariste Bigirimana akoresheje imbugita. Naho igihimba cirondoka c'uwo mugabo kitadendutse, ababanyi b'uwo muryango bemeza ko yakomeretse bikomeye acanyarukanwa ku ivuriro ritoya ryo ngaho muri zone ya Gatabo ari naho agwariye muri kino gihe. Nyene gukekwa ko icaha nawe yarafashwe n'igipolisi acajanwa mu gasho k'igipolisi mu Kayogoro akaba ariko arabazwa. Umwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi aho muri zone ya Gatabo atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana, yemeza ko amatati mwenayo akunze kwibonekeza mu ngo, ariko agahamagarira abababegwa nuko kutumvikana kwitura inama y'abahuza bo ku mitumba mu gihe itabatunganirije bakungururiza ku nzego zo hejuru. Emmanuel Niyunge ko arakenuye. Mu bijanye n'ubutungane naho igwirirana ry'abanyoro mu mabohero atandukanye ari mu gihugu biragaragara ko riva hanini kuri bamwe mu bategetsi bakoresha igikenye kugira bahejeje ibihano vyabo, co kimwe n'abejejwe babandanye bavundira mu buroko ku karenganyo. Ivyo bibonekera mu majambo yagiye arashikirizwa n'umukuru w'igihugu hamwe n'abashikiranganje batandukanye bagiye bararongora ubushikiranganje bw'ubutungane. Nido na David Claude Mbananayo. Naho umushikiranganje w'ubutungane yarayijeje abashinga amateka
ko mu kiringo c'amezi 2 gusa ibitigiri vy'umurengera vy'abanyororo vyibonekeza mu mabera atandukanye bizoba vyagabanutse. Uwo mushikiranganje asa n'utavyizeye kuko agaruka wenyine akavuga ko ari ibihangange mu gihugu bibabohera amaboko imugongo kugira ngo ingingo zifatwa n'ubwo bushikiranganje ntizije mu ngiro. Aha Alfred Ahingejeje yari umutumire mu nama nshingamateka kwa 20 Rusama uyu mwaka. Abo biboneka yuko ibibazo menga bidatora inyishu ariko biguma biri hahandi. Hariho ikibazo cyo kudafata ingingo mu bantu bafungwa. Twibukanye yuko uretse abaca mu maparke amadosiye yabo kabusanga baranyuze kwa UPG hanyuma bakaza muri parke, mugabo kandi twibukane yuko hariho n'abandi bantu bafungwa banyuze mu zindi nzego, tuvuge nko muri renseignement. Ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje w'ubutungane bifatwa n'umukuru w'inama nshingamateka nko kwigovyora kuko izo nsiguro zagiye ziratangwa kenshi n'abashikiranganje w'ubutungane imbere y'inama nshingamateka ku bijanye n'ibitigiri vy'umurengera vy'abanyororo. Gerard Daniel Ndabirabe asaba nyabo n'umushikiranganje w'ubutungane kudoma ku rutoke abo bavuga ko babafukamye mu nda. Byumvikana kiye responsable tubibaze ko abashikiranganje bakurakuranwa pourquoi la même histoire bega abashikiranganje iyo bageze mu biro baca bategekwa n'abakozi basanzwemo kumbure cyo umuntu yubaki hariyo abantu badashaka guhindura abantu bashaka ko ibintu bihinduka nimba ari ivyo kubera icyo abashikiranganje batavuga kugira ngo abakozi bavemwo bahinduke basi none bizoza bigende gute. Aha rero bamwe n'abandi babona ko ivyo bishikirizwa n'urongo inama nshingamateka ari kwiteza utunyoni kuko nayo mazina y'abatuma ingingo zifashwe n'umushikiranganje bw'ubutungane zidashirwa mu ngiro yomenyekana ataco vyoheza ngo bihindure. Ufatiye ku majambo mukuru w'igihugu yashikirije Muramvya kwa 14 Gitugutu umwaka wa 2024 mu gihe ariko atanguza ibikorwa vyo kugabanya ibitigiri vy'umurengera vy'abanyororo, biragaragara ko nawe nyene ari muri ivyo bihangange abashikiranganje bagiye baravuga kenshi bituma ubwinshi bw'abanyororo butagabanuka hakoreshejwe igikenye atitaye ku mategeko yaba ay'igihugu canke mpuzamakungu. Turamaze kubona ko hariho ibintu bimwe bimwe tubona bitegereza gutorerwa umuti, ariko hari n'abandi mutarategera neza. Twotanga akarorero nk'abantu baba bafashwe arabagizi ba nabi. Abagizi ba nabi kubera ubwo bugizi bwa nabi bukibandanya, iyo umurekuye acagenda gusubira gufashanya n'abagizi ba nabi, kuko ndamaze kuronka abamuri rusanga bari mu bantu bakoze ikibi ngaha mu gihugu mu 2015 hanyuma we bakamucira umunyoro mutoyi muga bari kumwe. Uno munsi umurekuye ugatusanga ciyasubira kuja gufashanya n'abandi. Nico gituma rero hari habo dutegereza gusuzuma. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu abizi vy'amategeko babona ko ari guhonyanga nkana ibwirizwa nshingiro, amategeko agenga agateka kazina muntu n'ayandi. Arakoze David Claude Mbana. Nayo tukiraho nyene ishiramwe ya Rucoto rigwanya ubushomeri n'ihohoterwa ryakiremwa muntu riremeza uko kwivanga mu butungane bikorwa n'abategetsi batandukanye. Iryo shiramwe rikaba mbere rinagira ko rivuga icokorwa kugira ngo abafungwa bagabanuke. Kurikira Vianney Ndayisaba n'umuhuza bikorwa muri Arushoto. Umushikiranganje w'ubutungane twemwe naco tubona atakosa afise na rimwe kuri ibi by'abanyororo bituma baba benshi mu busho. Atubavyerekana kandi turemeza yuko abashikiriza amanza ari bo procureur atakosa na rimwe bafise mwigwirirana by'abanyororo mu busho agasaki badahera kumabagwira nta baba bafisemo agomaje tomora ikibi bituma yuko atari mu butungane ahubwo kugira leta n'inama nshingamateka mpuzamategeka ko babonye kari kibazo. Twebwe muri yacu tuvuga ati turahiriwe rero reka tubere ku muti w'ikibazo wiwe n'inyishu yacu. Igituma abanyororo mabwira mu busho ni iki gikurikira: harimo abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, harimo abejejwe n'ubutungane gushikisa, harimo abakoze umunyororo barawumara mugo gushikisa bose bari mu mvuto, nta numwe arekugwa, bose bari mu mvuto. Abashikiriza amanza babikoze ngo barekure n'umushikiriza amanza bigerageje bacamukura mu kazi bacamwirukako. Nukuvuga rero ico ni kibazo ca politiki. Dusaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari wagifata mu minwe kugira ngo abo bafashwe mu mwaka wa 2015 ntiboguma buzuye mu babohero, amahoro atagabanuka kubera bo
nibafate mu minwe nimba ariko za politike bacige nta bintu biguma hahandi itume nk'abandi muri Gatolika ngo kuko vyamena mbere hose ibimere ko mu myaka yose ame ibintu birahinduka nibakure yabo bene wacu barekuwe bejejwe n'ubutungane tweza amategeko bari kugwe nimba ari inyigisho zibigishe kuko ndazi neza abantu bagirizwa ibyaha by'umutekano umushikiza amanza barekuye bacambirukako urumva n'umushikana n'ubutungane ntavyo bishobora leta rero n'amashema amateka nibakuranire ko bavyige ico kintu kive mu nzira. Ikindi gituma amaboya yaguma yuzuye ni ikintu cerekeye viole gufata ku nguvu abantu bafashe ku nguvu abantu nta mushikiza amanza n'umwe cyangwa umutungane ashobora kubarekura naguma nkemenyesha yuko kuri iki cemenyesha aho umutungane umushikanje ubutungane n'abajeje ubutungane mukuru wa sentare nanyuzwa ndetse n'abacamanza bose n'abashiza amanza ba republika n'abakuru bakuru ndetse n'abatwari n'amashinga amateka n'abatwara igihugu umukuru w'igihugu n'umushikanje wa mbere yuko hasigaye hari montage strategie ya viole abakobwa benshi n'abagore bazanye ikintu ca viole ufata ku nguvu n'ikigwanisho c'amanyanga uno munsi abantu babana basangiye urubibe mu ngo mu gihe badahuza umwaca ko avuga ati ujya mwana wanje yakorewe viole n'ujya mu papa baharya kubera umvise ari viole bashashira mu mbuto atagisabwe agacaherayo kandi abeshegwa aha twagoma rusabe ku bintu vya viole biriko biratuma abanyororo buzurana mu busho nibadushireho novuga icuma gipima umukobwa by'ukuri yakorewe viole kuko nk'umukobwa amaze kutabakira isugi cyangwa umugore yabaye n'umugabo yarayiboneye n'umugabo gucacaje kubona n'undi mugabo avuga ati bankweza kurambi biragoye kubona kuko adaheje gukora amabanga Ninababwiye mu ntango z'aya makuru indwara ya Ebola nimwe mu ndwara ruhunyanganda zica kuri 90% iyo zitavuwe ngo abazirwaye bitabweho neza kandi kare ivyo bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'indwara zibiza Komeko Nakuze aho asaba ko umugwi w'ubushikiranganje ushinzwe ubutabazi n'indwara zibiza kuspe mu mfunyafunyo y'igifaransa kwama witeguye guhangana n'ico kiza. Komeko Nakuze aranagaruka ku nzira zitandukanye ico kiza cyandurwamo tumutege yombi. Twabumvise yuko kandi turabikurikirana turabona yuko ikiza gitewe n'indwara ya Ebola cateye mu bihugu duhana imbibe n'ibindi tugenderanamwo cane nko Bugande ariko cane muri Kongo kandi twavuze yuko hariho n'umuntu yapfuye ejo bundi hafi ngaho i Bukavu. No kuvuga mwomenye cane yuko iyo ndwara ya Ebola iterwa n'umugera ujya bita virusi no kuvuga nta muti wihariye uriho ariko imitu birahari n'urucanjo rurahari ku byo twita ubwoko bumwe bw'uwo mugera wa Ebola. No kuvuga iyo rero iyo ndwara itavuwe neza irica abantu benshi cyane gushika kuri 90% y'abafashwe. Murumva ni indwara uvuga ko ari rurangiza iyo ishobora kwica abantu bangana gutyo kubayanduye. Kuvuga nkuko nabivuze hari imiti ubu irahari hariho n'injanjo ariko no kuraba neza yuko igihugu cyiteguye kandi kibifise cyane ujya mugwi wo mu bushiranganje bw'amagara y'abantu witwa CRUPS ufasha mu kurwanya no gukinga indwara z'ibyaduka. Nkuko twobyibutsa mu mwaka wa 2014 kugera mu mwaka wa 2016 harabaye itera gico kiza mbere ratandukiye no mu bihugu bya kure byo mu bihugu bya Afrika y'uburengerazuba ngira mwaravyumvise guteba naho yica abantu barenga 11,300 muri ico gihe kandi mwamenye yuko iyo ndwara yatobwa mbere muri Zaire ya kera aho muri Kongo mu 1976 ahitwa Yambuku no kuvuga kuruzi witwa Ebola ariyo mpamvu bayita iyo ndwara bayita Ebola. None iyo ndwara yandukira gute? Umuntu yo kwibaza ingene nico cyane abantu bakwiye kumenya bakamenya kuko niho bihera no kwirinda. Iyo ndwara rero yandukira uhereye ku muntu ku wundi canke ku nyamaswa zimwe no kuvuga umuntu ku wundi niyo umukoze kuko muhayambu canke ugakora aho yakoze aho yihanagurira iyashu yabize iyashu icuya kiba kirimo iyo migera haba amate haba amaraso haba umukoyo haba aho yaryamye haba mu mpuzu ziwe ugiye ukazikorako ni aho ushobora kuca uyandura ubwo nyene.
Iruhande y'ivyo Kome ko nakuze avuga ko hariho n'ibikoko vyanduza iyo ndwara, muri vyo hakaba harimo ubuhungarema, imbeba n'ibindi bikoko vyo mw'ishamba. Kubera ko rero uwafashwe n'ico kiza agira ibimenyetso nk'ivy'indwara zisanzwe, uyo muhinga asaba abashinzwe amagara y'abantu kuhakanurira bakihutira gutabara mu gihe cose babonye ibimenyetso vy'ico kiza bitanguye kugaragara ku muntu, bakanamenyesha ko ico kiza cateye n'ubunyene dutege yompi Kome ko nakuze. hanyuma hariho rero n'utwo dukoko cane cane duhungarema bajya abantu baja mu mashamba baja gukora bakaja gukoraho kari kuko niko basanze gafise iyo migera kayigendana kakaza karitangatanga. Hariho n'izindi nyamaswa nk'izi nyamaswa zo mw'ishamba zimwe zimwe nk'izi mpongo zo mw'ishamba, utwo dukoko tugenda turandarara nk'imfuku n'ibindi n'imbeba. Ivyo byose n'ibintu bishobora kuba vyotera iyo ngwara, ni ukuvuga bifise iyo ngwara. Iyo ukoze ko ababirya, abaja kubibaga, abaja kubihiga, urumva ko baba bisize mu kaga. Rero hariho ubwoko bune, ubwoko bwato bwa mbere bwitwa Zaire, no kuvuga Ebola yitwa Zaire, niyo yica cane, yica ku bice birenga 90%. Hama ubundi bwoko baciye batora muri Sudan ubwo nyene ico gihe nyene bwica gushika kuri 50 canke birenga gato kwijana. Hariho rero ubu bwoko bwateye babonye ejo bundi bita bundi buryo, nabwo bwoko buri hagati ya Zaire na Sudan mu kwica cane. Hariho n'ubundi bita Resto bwo buciritse butica cane, ariko nabwo burahari. Muti none umuntu agwaye wewe iyo hava amenya ko kwaye iyo ngwara gute, iyo canke yo vyikeka gute, canke umuganga yoca bimenya gute ningoga agiye nko kwivuriro. Ubwa mbere iyo ngwara iragoye kuko ija gusa n'izindi ngwara tumenyereye nka malaria canke grippe mu bice vya mbere. Mwomenya yuko ivyo bimenyetso bitangura kugaragara ku munsi ugira kabiri gushika ku ndwi zitatu. Ni ukuvuga umuntu ashobora kuyigenda nagenda yitangatanga indwi zigahera ivyo bimenyetso bitaragaragara. Iyo minsi gushika ku ndwi zitatu ni nayo minsi y'ukwanduza iyo ngwara. Ni ukuvuga rero ko nkomeje kubivuga, umuntu ashobora kuba yibaza ngo yagwaye malaria canke yagwaye grippe bijya bisanzwe, akumva ameneka umutwe, akumva ababara mu mitsi, mu ngingo, akumva afise isesemwe canke yumva agoyagoya, akumva atatuguva afise. Urumva nk'ivyo n'ibimenyetso dusanzwe tumenyereye no kuzindi ngwara. Rero uzomenya gute ko ari iyo ngwara ya Ebola? Ni ivyo bimenyetso haza ibindi bikurikira. No kuvuga umugwayi agatangura kudahwa, ariko no muri malaria umuntu aradahwa, agatangura gucibwamwo, hanyuma yakazana no kuvuga uduherehere ku mubiri, hanyuma mu nyuma akaja kugira no kuva amaraso kuri utwo duherehere inyuma hanze canke indani imbere mu mubiri, igitigu, amasigo, hose mu bice byo bijana indya iz'umuntu ariye. Bijya byose birashobora guca bifatwa bikava amaraso agakwiragira, akabonekera mu kanwa, mu mazuru, agiye kwituma hose ukabonamwo ko harimo amaraso. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bataza kumenyesha ko ikiza cateye naba ari umuntu umwe. Yari Kome ko nakuze, umuhinga mu bijanye n'indwara zibiza. Mu bijanye n'indero naho igitigiri c'abanyeshuri barenga 85,000 nibo bitezwe mu gihugu kuzokora ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda, concours national mu gifaransa. Ico kibazo kizokorwa mu minsi 3 kuva ku wa 2 gushika ku wa 4 ruhesha uyu mwaka, nkuko vyashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi igihe hatanguzwe ibikorwa vyo kugarana umugwi ugiye gutora ico kibazo ca leta. Yamenejide burikukiye akaba yahamagariye abanyeshuri kwitegurira ico kibazo mu gusubiramo neza ivyigwa. Tumukurikire. Turi hano kugira ngo dutanguze itorwa ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri bo mwaka w'icenda kuja mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro. Nkuko bitekanijwe kizokorwa itariki 2, itariki 3, itariki 4 z'ukwezi kwa ruheshi. N'umugwi twatoye bwa mbere na mbere dufashe ko ari abigisha bamenyesheje cane mu kibazo ca leta concours national y'umwaka uheze. Ni abambere n'abakabiri. Ariko ivyo naho biruko baje gutora ikibazo c'abanyeshuri bafise ubwenge butandukanye, ku buryo abo banyeshuri umuntu ariko ariyumvira abwiza gutora ikibazo bose bahurirako, umwe wese akumva yuko vy'ukuri yize kandi yategereye. Ico nsaba rero abo bigisha nuko mu nteguro y'ibibazo baza gutegura bibuka yuko bariko batora ikibazo muri rusange, kandi yuko batotora ibibazo bimwe vyo kwiyemera, bimwe vyo kwishima ngo ndazi gutora
gutora ikibazo batora ikibazo vy'ukuri vyerekana ubwo bumenyi abanyeshuri bafise kandi bukenewe kugira ngo bazoshobore kubandanya muri aya mashuri ari nyuma y'ishure shingiro. Tukabasaba kandi yuko bo kwirinda ivyo batuma bashobora gushira habona kino kibazo ariko baratora kandi hataragera yuko gikorwa. Turafise abanyeshuri barenga gato 85,910 bamenyesha yuko uyu mwaka abigeme bari ku rugero rurerure cyane rwose rusigaye rw'abahungu. Abigeme baharurwa mu 52 mu gihe abahungu nabo baharurwa mu 33. Abanyeshuri impanuro ndazi yuko abigisha nabo nyene bazibahaye ko bumvise ikibazo gitanguye kandi bakamenya n'itariki kizokorerwako na karyo keza ko gukoresha uwo mwanya usigaye kugira ngo bashobore kugira imyimenyerezo kugira ngo baze baheze kino kibazo bafise amanota meza berekana by'ukuri yuko vyo bize mu mashuri bavyumvise. Mu makuru ajanye n'inkino naho guhera kuri uno wa gatanu haratangura muri Beka Arena i Kigali mu Rwanda inkino za Basketball Africa League ni higanwa ryitabiriwe n'imigwi 8 harimo Al Ahly yo muri Libya yatwaye ico gikombe umwaka uheze. Ni nkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana. Iyo migwi 8 yitabiriye iryo higanwa rya Basketball Africa League rigiri rya gatandatu ni Al Ahly yo muri Libya yatwaye icyo gikombe umwaka uheze, RSSB Tigers yo mu Rwanda, Al Ahly yo muri Misiri, Petro de Rwanda yo muri Angola, AS Ville de Dakar yo muri Senegal, Dar City yo muri Tanzania, FUS Rabat yo muri Maroc na Club Africain yo muri Tunisia. Iyo migwi guhera kuri uwa gatanu iratangura gutana mu mitwe aho hateganijwe inkino zibiri. Urukino rwa mbere rwahuje Al Ahly yo muri Misiri na AS Ville de Dakar aho uwo mugwi w'i Dakar watsinze Al Ahly ku minota 93-90, nayo rwa kabiri rurindiriwe cyane n'abanyarwanda ruza guhuza RSSB Tigers na FUS Rabat. Iri higanwa rihuza imigwi ya mbere muri Afrika haheze imyaka 2 Uburundi butayitabira kuvaho umugwi wa Dinamo wirukanywe kubera wanse kwambara umufatanyabikorwa w'iryo higanwa Visit Rwanda. Uwo mugwi ubitegetswe n'uwararongoye basketball mu Burundi Jean Paul Manirakiza nawe abitegetswe n'abatwara igihugu. Imvo yabitumye nukutumvikana muri politike kuri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ingingo yanigiye mu menshi ugwaruka rw'u Burundi rutagishobora kwitabira iryo higanwa ririmo amafaranga menshi. Kiretse ayo mafaranga, izo nkino zifasha abakinyi bafise impano zidasanzwe gutera imbere mu mwuga wabo, bigatuma bifuzwa n'imigwi ikomeye, bigahindura ubuzima bw'ubwo gwaruka. Bamwe mu bakinyi ba basketball mu Burundi twaganiriye basaba umukuru w'igihugu yivugira ko ari umukunzi w'ugwaruka kubareka bagahiganwa n'abandi ntibazire ingaruka za politike batateye. Iryo higanwa ry'uno mwaka bitekanijwe ko rizosozerwa ku munsi w'Imana itariki 31. Uyu rero ni wa mwanya wahari mu kiganiro dukingire ibidukikije. Uyu munsi tukarabira hamwe uko ibikorwa byo kuropora umusenyi bikorwa mu Burundi inyuma y'ishami rya ONU ryitaho ibijanye n'ibidukikije riherutse kumenyesha ko iroporwa ry'umusenyi ririko rikorwa nabi mu bice bitandukanye vy'isi rishobora kuzogira ingaruka zitari nke ku bidukikije mu bihe biri imbere. Ikiganiro dukingire ibidukikije murishikirizwa na Eloge Divin Remisha. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Umusenyi benshi bawuzi nk'igikoresho kidasanzwe gikoreshwa mu bwubatsi. Ico gikoresho bakura kenshi mu mazi nko mu biyaga n'inzuzi kigenda kibangamirwa n'uburyo bakiropora. Mu cegeranyo gisata ca ONU citaho ikingirwa ry'ibidukikije cyasohoye haraciyindwa irenga gato cyatanze ubutumwa ku mareta yose ko atagikozwe ngo ibikorwa byo kuropora umusenyi bigabanywe kandi binubahiriza amategeko bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu n'ibidukikije mu myaka iri imbere. Mu Burundi ikibonekeza ku nzuzi ziroporwamo cyane kubwo abanyagihugu twaganiriye nuko amategeko atacubahirizwa bigaheza bikanateza rimwe na rimwe ingaruka ku bidukikije. Ivyo biranavugwa kandi n'abaharanira ibidukikije. Muri kino kiganiro cy'ukuruno wa 22 Rusama umwaka w'2026 turabashikiriza ibivugwa n'abanyagihugu begereye inzuzi zikugwamwo umusenyi twaganiriye hamwe n'umwe mu baharanira ikingirwa ry'ibidukikije. Twanipuje no kuba hamwe nabo mu bushikiranganje mu byo
bujejwe harimwo ibidukikije be nabo mu mugwi w'igihugu ujejwe gukinga ibiza n'isibe kugira bagire ico bashikirije nabonyene ariko turabakena kuri miko muri kumwe na Eloge Divin Remesha ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Inshuti bakunzi bisamirizi RPA ndasubiye kubaramusa no kubaha ikaze nkuko narimeje kwibabwira mu ntangamarara za kino kiganiro tugiye kurabira hamwe uko vyifashe aharopogwa umusenyi mu bice bimwe bimwe vy'igihugu inyuma yuko ari benshi babandanya gutabaza harimwo n'igisata ca ONU citaho ibijanye n'ibidukikije ko kuropora umusenyi bidasuzumwe ngo binacungirwe neza ibidukikije bishobora kubangamirwa mu myaka iri imbere. Ishami rya ONU ryitaho ibidukikije rikaba mbere riherutse gusohora n'icegeranyo aho ryashikiriza ko umusenyi uriko uraropogwa kw'isi ari mwinshi kandi bishobora kuzogira ingaruka zidasanzwe. Mugenzi wacu Elvis niyo mwungere aratubwira amakenga yashikirijwe n'iryo shami rya ONU n'ivy'abahinga banditse icegeranyo caryo basaba amareta. Ishami rya ONU ryitaho ikingirwa ry'ibidukikije rivuga mu cegeranyo cayo ko umusenyi wahindutse muri kino gihe igikoresho kidasanzwe kw'isi ku rugero rumwe n'amazi hamwe n'amasoko ntanganguvu. Iryo shami rya ONU rivuga ariko ko ahenshi iropogwa ryaho ritubahiriza amategeko ribangamiye ibinyabuzima bidukikije hamwe n'abantu kandi ko atagikozwe isi iriko ija habi. Muri ico cegeranyo caryo ishami rya ONU ryitaho ikingirwa ry'ibidukikije rivuga ko amatoni miliyaridi 50 agizwe n'umusenyi hamwe n'urucekere aropogwa buri mwaka kw'isi. Ivyo ngo bikaba biva ku kuntu ibisagara vyo kw'isi bibandanya kubakwamwo amazu, amabarabara, ibiraro n'ibindi mu buryo bwihuse. Iropogwa rero ry'uwo musenyi ufatwa nka mwishi rikaba rifise ingaruka. Icegeranyo c'ishami rya ONU ryitaho ikingirwa ry'ibidukikije riremeza ko inkombe nyinshi z'inzuzi n'ibiyaga umusenyi uropogwamwo zikunda kubangamirwa n'inkukura ibomoka z'inkombe z'inzuzi iruhande yuko n'abanyagihugu baba hafi baheza bakabaho nabi biturutse ku kuntu n'ibinyabuzima bibatunga biva mu mazi bigenda biravyimangana buke buke. Iryo shami rya ONU rikaba ryerekana kandi impungenge zihagaze ku buryo bukoreshwa mu kuropora aho usanga abaropozi baropora umusenyi gushika ku wuri munsi cane mu mazi. Ubw'abahinga bakoze ico cegeranyo ivyo bikorwa n'abaropozi kiretse kubangamira ibinyabuzima vyo mu mazi biranahindura n'inzira ayo mazi abasanzwe acamwo bigatuma aheza konona ibitari bike. Hejuru y'ingaruka zishikira ibidukikije ico cegeranyo kiravuga n'ingaruka zishika mu kibano. Aha ishami rya ONU ryitaho ikingirwa ry'ibidukikije ritomora ko iropogwa ritubahiriza amategeko bituma habaho amatati, itangishwa ry'ibiturire hamwe no kubura ikibeshaho abanyagihugu basanzwe baba hafi y'aharopogwa bagatungwa ahanini n'ibinyabuzima vyo mu mazi. Ishami rya ONU ryitaho ikingirwa ry'ibidukikije rihamagarira amareta yose yo kw'isi gukomeza amategeko agenga iropora ry'umusenyi, gukomeza ibikorwa vyo gucunga aharopogwa no kwiyumvira ku bundi buryo bwokoresha ibindi bikoresho vyo kubakisha vyosahiriza bigatuma umusenyi utabandanya kuba wonyene ufasha mu bwubatsi. Abanditse ico cegeranyo baranasaba kandi ko umusenyi woreka gufatwa nk'ikintu kitazimangana canke kidahera. Ivyo bidakozwe abo bahinga bamenyesha ko ingaruka ku bidukikije zishobora kuzoba mbi rwose mu mihingo itandukanye y'isi mu myaka iri imbere. Dufatiye kuri ico cegeranyo c'ishami rya ONU ryitaho ibijanye n'ibidukikije RPA twaraganirije abakurikirana hafi ivy'iropogwa ry'umusenyi mu Burundi harimwo abanyagihugu baba hafi y'aharopogwa hamwe n'abaharanira ikingirwa ry'ibidukikije. Mu gisagara ca Bujumbura ahasanzwe hazwi nk'ahakoreshwa umusenyi mwinshi bitewe n'abawukoresha mu kubaka ari benshi, twarageze muri zone ya Kanyosha ahari abaropozi benshi baropora umusenyi. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bamenyesha ko ibikorwa vyo kuropora umusenyi bikorwa cane kandi amategeko ntiyubahirizwe. Uyu umwe muri bo avuga ko iropogwa ritubahiriza amategeko rimaze guteza n'ingorane.
ni ukuri abaropozi barakibije cane kuko ni ukubwira yuko uruzi barutoramo cane mu nzuzi zigize igisagara ca Bujumbura murabizi hariho Ntahangwa hakaba Muha Kanyosha hakaba na Mugere mbere uruzi rero ruroporwamo cane ni uruzi rwa Kanyosha uruzi rwa Kanyosha rero baruropora cane cane aha hagati y'ikaritsiye ya Kamesa na karitsiye ya Busoro imwe muri zone Musaga iyindi iri muri zone Kanyosha zose ari za komine Mugere uruzi rero rurabananiwe cane kuko kera mu mwaka w'2003 na 4 abantu bashobora kujabuka urengana uca mu ruzi nyene bisanzwe aha mu Kanyosha kubera baruropora cane amaze amaze kwimuka ivyabo vyaguyeyo ni ukuvuga nakubwiye yuko bahora abantu bacu barengana bagiye mu Busoro bava mu Busoro baja ku Musaga ubu ntigikunda hari imanga ndende ubu nta muntu akihajabuka kugira bajabuke warabonye bariko bararopora bamanuka ari profondere tugereranije y'imetero zirenga 30 haguma habomagurika abantu rero ni abantu bamanye amafaranga menshi kera bavuga ngo bikorwa bashikiwe bari premier ministre Bunyoni kubera nawe avuka hafi hasi mugabo no mu nyuma yaho n'ahafungiwe vyahagaze gato mu nyuma birasubira kumengo wari umukenyuro kwari kugira bibe bavyeyo batwara abandi rero birateye isire n'ukuri zaho gusa byifashe nk'uko mu nzuzi nkuru ziri mu gisagara ca Bujumbura kuko nka zose ibonekeza ukuropora amategeko adakurikijwe ahandi abanyagihugu baho bavuga ko batewe impungenge n'iroporwa ry'umusenyi ritubahiriza amategeko ni muri komine ya Rumonge uyu munyagihugu avuga ko uruzi kirasa umusenyi roporwa nabi akanagira ko kandi anerekana ukungene n'ivyo bikorwa n'abazwi nk'abadakorwako irakorwa ry'umucanga aho mpereye kenshi akunda kuwutora mu kiyaga Tanganyika ahandi naho bakawutora bagatwarakora mu nzuzi zimanuka nk'akarorero nko mu Kirasa muri zone Gitaza mu Tumba ni Gasange impande hamwe hari ibibomoka urwo ruzi bashe rukota General Serge we niwe ararukora akurayo imisenyi akurayo amabuye akurayo itaraziyo kugira ngo yubakishe akaba arakiriwe ariko arubaka munsi y'isoko yo mu Gitaza rero isinga rero kubiza nk'ivyo ntivyoreka gutera impungenge abantu bamwe n'abandi abazi dore kuropora rero bamusenyi nira abandi ntakorwako nibo usanga bafite amakoperative aje kuropora umusenyi n'amabuye nk'itarasi nikuvuga ngo ivyo gose itarasi rero aho wojogora ukirukako rero urazize isuko nyene ivyo biza n'isire bikabirindirira hamwe abaharanira ikingo ry'ibidukikije nabo nyene baremeza ko mu Burundi umusenyi uropogwa amategeko aho nyanzwe bigatuma ingaruka ziba nyinshi mwishyiramwe fasha yiyemeje gukingira ibidukikije hamwe no guteza imbere ibisata by'uburimyi n'ubworozi bavuga ko inzuzi ziri mu gisagara zibangamirwa cyane n'iropogwa ry'umusenyi bivuye ku kuntu rondegwa muri kino gihe na benshi afatiye nko mu gisagara ca Bujumbura Patrice Sabuguheba arongoye ishyirahamwe fasha avuga ko iryo ropogwa ry'umusenyi rikorwa nabi ririko rironona bitari bike kuri ico kibazo kijanye no gucukura canke kuropora imisenyi bavuga imisenyi harimwo nahubona aho baropora imisenyi haraho n'amabuye bayashikiriye baratwara manini manini n'urucekeri ivyo vyose biriko bigwira cane cane ahegereye ibisagara kubera ko igwirirana ry'abantu rikabije igwirirana ry'abantu naryo abantu baca barondera aho baba baca bubaka amazu baca bubaka amahinguriro baca bubaka byose ivyo bakenera byose mu nyubako imisenyi ibirimwo amabuye abarimwo urucekeri babirimwo guca tubifatanya no gukingira ibidukikije byose birakenewe yaba uwo musenyi baropora yaba gukingira ibidukikije ku bantu ni magiriranire ntaco boreka kuko umusenyi barawukeneye gukingira ibidukikije ntibobireka navyo nyene kuko navyo bijya biti biri ku nkombe z'inzuzi nivyo bifata iyo zijya nkombe bigaca bituma zidakoroka zidahitanwa n'amazi ngo uruzi rwimuke hari ikintu kigoye inzuzi zica nko mu bisagara uziravye nko ngaho mu gisagara ca Bujumbura Ntahangwa Mugere Muha n'izindi ntonto uriko uraraba zose inkombe zazo ziriko zirasitagurika ziriko ziraguka uko zaguka ziriko zishikira ba bantu bubaka iruhande
abo bantu n'ubu ko bukeye uko bwije ubona amatangazo yo gutabaza ko bageramiwe kw'inzu igira isidukiye mu ruzi igira ibomoke bisigura yuko za nzuzi baropora imisenyi n'amagaraviye batazibabarira bakarenza imyaka 3, 4, 5 zamaze kwaguka zamaze kwimuka zimukiye mu gusitura inkombe. Uwo munyagihugu yahora bura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikora akabona kwikora mu gahogo. Bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije gica ku minsi yose ya gatanu ku nsamirizi RPA turacari mu kiganiro kivuga ku bijanye n'iropogwa ry'umusenyi ritubahiriza amategeko yaba abanyagihugu canke abaharanira ikingwa ry'ibidukikije bose barasaba leta kugira ico ikoze. Uyu munyagihugu ari mu bo twaganiriye asaba abaramutse igihugu gufata ico kibazo nkoramutima bitaraba nabi gose. Umushikiranganji yigeze kwibuza nawe nyene yari afite inguvu zimubuza yari witwa Mbonerane yari yashizeho na polisi bahacunga nta muntu n'umwe yajaho. Abubu naho bagira kampanye iyo abantu basemereye bahamara indwi imwe gusa baca bamureka bakureho ivyo bayoye yashizeje ku musozi mu kubikuraho rero kacatsi bagasubira. Twararushe twaravuze nukuri nta ndebe n'imwe itabizi abo kugira ngo bashize imbere amafaranga gusumba ubuzima bw'abanyagihugu gusumba ubuzima bw'abahaba nibareke rero hasi haduge isi ikomere kuko bari banateyeho n'imisuna ariko kubera babomora umusuna none usumvye gukomeza umuntu ariko arabomora vyatwagwa vyose biragenda. Ubu habona n'inanga mahanga n'ikiraro gihuza Kamesa na Busoro umuzungu yagikoze bashizeho nawe nyene ibimenyetso vyaho gakiza kuropora kugira ngo bakingire ico kiraro barabikuyeho kugira ngo izindi zizaza nashirika shahuro rwayo. Ni ukuvuga rero leta nihaguruke dusavye umukuru w'igihugu ahaguruke ahagarike nari mu masoko kuroparayo. Ruhande rw'abaharanira ikingwa ry'ibidukikije umutumire Patrice Sabuguheba aramutswe ishyirahamwe ifasha mu byo yiyemeje harimwo gukingira ibidukikije amenyesha ko bikenewe ko amategeko asanzwe akingira ibidukikije harimwo n'umusenyi yokomezwa cyane biciye mu kuyasigurira abanyagihugu hamwe no gushyiraho ingingo zicunga neza iyubahirizwa ry'ayo mategeko. Amategeko naja habona amategeko yigishwe muri association fasha tuvuga tuti igihe cyose itegeko risohotse bagerageze baryigishe dufashanye umwana ashaka rije ku maradiyo rije hehe mu manama baryigishe kandi bafashe ingingati ubu unye hazohera imyaka 3 atabasubiye kuropora umusenyi mu ruzi ntahangwa. Byoca bigenda uko nyene kuko baca babimura bakababwira ati tumbera mu zindi nzuzi bagaca berekana ati niziriya kuko umusenyi uva mu misozi uragwira ariko iyo waheze bawuropoye batawubabarira urahera inzuzi uruzi ugaca rucika imanga iyo manga nayo inkombe zigaca zikorokera muri iyo manga. Ukuvuga yuko rero ayo mategeko arakwiye kubaho kandi ayo mategeko agaca atunganya imigwi y'abo bantu. Nivyo abo bantu barashobora kuba batanga amakori, abo bantu bariko bateza imbere ubutunzi bw'igihugu ko kubaka amazu biteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Mugabo iyo migwi y'abo bantu nimba ari association nimba ari cooperative nibe izwi ifise ubuserukizi buzwi kuko ni hagera hahandi hagaze kubakoresha amanama bakabahamagara kandi itegeko ritanzwe ntihagire usubira kuri zunguruka ngo azoza araropora imisenyi mw'ijoro yikinga gahumbezi. Oya kubera amashirahamwe azwi biraheza bigashika bakavuga bati geza ngaho bagaca bageza ngaho. Umutumire Patrice Sabuguheba anamenyesha kandi ko bikenewe ko habaho ugukorera hamwe n'abegwa n'ico kibazo bose kugira bikunde ko habaho ukwirinda ko hari byo kononekara. Ikindi nuko abarongoye intwaro abarongoye amashirahamwe ajejwe gukingira ibidukikije abarongoye inzego z'umutekano nko mu gisagara ca Bujumbura hogeraho bakora urunani kuko hari igihe ubona yuko bamwe bariko barahengama kandi bagahengama babibona. Nkumbure ko tanzu ya chef de quartier canke ya mustanteri yegamira uruzi inkombe ni yabomoka azobomoka inzu z'abandi ukamengo bariko barirabisha hirya cangwe bajejwe gukingira ibidukikije ku ruhande rwa leta
nabo nyene ukamengo bariko bararaba hirya ayo mafaranga ayo mashirahamwe yinjiza ayo makoperative n'abandi binjiza iyo hageze ko ikiraro ca Ntangwa gisenyuka ni leta ihamagagwa kandi ico gihe haraho uburyo bw'uwo mwaka butabwatekanijwe bica bija mu bintu vy'amasanganya vyo gutabara ibiza vya bindi bisaba uburyo bwinshi kandi bwihuta n'aba bandi bagira uruhara mu gusambura mu kuropora imisenyi cyane ntibaheza ngo baseruke. Inshuti bakunzi b'ikiganiro dukingiwe ibidukikije ni no kuri izo ntererano z'umutumire Patrice Sabuguheba arongoye ishyirahamwe Fasha ikiganiro cyo kuri 2022 Rusama umwaka wa 2026 kigarukiyeko ishimira abanyagihugu hamwe n'umukuru w'ishyirahamwe Fasha Patrice Sabuguheba ku ntererano baduhaye muri kino kiganiro namwe mwaduteza abiri kuva gitanguye gushika aho kigarukiye ndabashimiye nongera ndabike banura mubandanye kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Cari kiganiro dukingira ibidukikije kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Arakoze Eloge Divin Remesha akaba ari nonga amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2022 Rusama umwaka wa 2026 yagarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda wo kumenyesha amakuru bafaje kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumye amajwi bashikira atagatosi Josiane Muzaneza na ikonda yabashikiriza ndabike abantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha.